kaze bavukanye muri special Coupe du Monde 2026 kuri Axia Vibes TV na Padre Bellanove. Ndabaramukije mwese abakunzi b'inkino, nkabanje kubashikiriza ino video y'icumi umugwi wa Maroc uhejeje gutsinda umugwi w'Ubuholandi, igihugu twita Pays-Bas ku mapenaliti 3-2 n'akanyamuneza muri Maroc, n'akanyamuneza muri Afrika. Abarundi bari muri Maroc, n'umukutsakivi Justin Mugisha aherutse kudushikiriza ikiganiro ku bumenyi yakuye muri Maroc. Ego hari ubucuti bukomeye cyane hagati y'Uburundi na Maroc. Ni byiza cyane. Maroc rero iraronse uruhushya rwo gushika muri 1/8 n'urukino rwabaye saa 9 y'ijoro. Twateramiye n'urukino ego rwari ruryoshe cyane, rwarimwo tactique. Babona ko Koeman na Mohamed Wahabi amenyereza Maroc bari biganye, umwe wese yari yize uwundi. Yari derby kuko abakinyi bamwe bo muri Maroc bavukiye bakwira muri Espagne imbere yuko bahitamwo kuja gukinira umugwi wa Maroc. Rero turakeje kuri Axia Vibes TV. Maroc iriko iravyifatamwo neza, igaheza igaserukira Maroc, igaserukira Afrika muri rusangi. Izindi nkino zabaye nuko Canada yakuyemwo Bafana umugwi w'umunyegoli William yavyifashemwo neza, agahagarika imipira myinshi. Ico gitsindo kikaja kuboneka bitevye cane, gitsinzwe na Stephen Eustaquio, umukinyi kizigenza wa Canada. Rero Canada ikaba igiye mu 1/8 imbere ikazohura n'uno mugwi n'uyu mugwi wa Maroc. Hamwe bidahindutse, uravye urugero Maroc iriko mu gukina, turizera yuko Maroc ishobora kugenda n'imiburiburi gushika muri 1/4 muri quart de finale. Ariko rero ivyo umupira turiko turabona muri ino 16e de finale, uvyemera umupira uheze, ntavyo kuvuga tuyarabizi ujya ntabizi, kuko inkino ziriko zirakinwa bikaza guhera, bikaza kudadanuka bitevye. Mugwi w'Ubudagi gihangange bahejeje gutaha kuko batsinzwe ku mapenaliti. Urukino rwaheze ari 1-1. Igitsindo ca Enciso wa Paraguay cishuwe na Kai Havertz, wa musatirizi wa Arsenal. Yakinye urukino rwiza cyane, ariko yahushije penalty kuko urukino rwagiye muri prolongation. Abadagi baragenda baratsinda igitsindo na Jonathan Tah, ariko VAR iracanka kuko babonye ko ari umukinyi w'Ubudagi yazibiye umunyegoli wa Paraguay, ariko aragerageza gusohoka. Ico gitsindo cyamaze iminota mike icemewe, ariko kica kirangwa barashika ku mapenalty. Rero umunyegoli wa Paraguay arabamba kabisa, arakuramwo ibitsindo, ibindi babita hanze. Nta muhinga w'amapenalty. Rero Paraguay yatangaje, ni imwe mu migwi itangaje. Umupira umudutangaza ntumenyegwa. Abadagi baratashe, nta kundi, bamaze gutwara iki gikombe 4. Bagende basubire biyegeranye, bige n'umugumazi imisi utameze neza, ariko uzotinda ugaruke. Twibaza ko umunyegoli wabo Emmanuel Neuer asanzwe akihasamira umugwi wa Bayern Munich.
twibaza yuko arangije bari bamutumye ko aramaze kurenza imyaka 40 kugira ngo ashigikire uno mugwi babone babibaze barabe ko woshika kure ariko byanse. Ubudagi bwatashe rero hanyuma Brazil yahakijwe n'abayapani bahejeje igice ca mbere. Abayapani emwe bariko barakina neza cane, abanyabrazil utabona ivyo bariko baragira, ariko bagarutse mu gice ca kabiri Carlo Ancelotti arahindura abakinyi bamwe harinjira abakinyi nka Martinelli, harinjira umukinyi Endrick asanzwe ari umukinyi yegukira Real Madrid ariko yatijijwe muri Olympique Lyonnais mu Bufaransa. Endrick yahinduye ibintu mu gice ca kabiri, ukabona ko yazanye ukunyarutsa akareka poste yiwe akagaruka hagati, ibyo bita kudekrosha la décrochage, arashiramwo akantu byatumye rero Casemiro atsinda igitsindo. Hanyuma mu minota ya nyuma Gabriel Martinelli wa mukinyi wa Arsenal araheza aratsinda igitsindo ca kabiri. Ariko Brazil gushika ubu nta kinini irerekana. Mbere batakaje n'umukinyi wabo Paqueta yavuyeyo mu gice ca mbere giheze kuko yababaye mwitako. Ntawuzi rero ko azobandanya aje yiyongereza kuri Rafinha imbere yuko Mundial itangura bari batakaje Wesley. Rero ni Brazil ubona yuko Carlo Ancelotti ariko aragerageza gukoresha abakinyi afise, ariko ukabona yuko atari Brazil iteye ubwoba. Ariko reka turindire ingene izoheza ikabandanya. Rero Canada ifashijwe na Stephen Eustachio yashoboye gutsinda mbere na wa mukinyi wabo Alphonso Davies akina muri Bayern Munich, yarashoboye gukina iminota mike kuko nawe nyene yari yakomeretse, yaramaze iminsi adakina. Vyoba ari vyiza cane, tuzoraba urukino ruzobahuza na Maroc ingene ruzogenda. Umugwi wa Paraguay nawe urarindiriye uza gutsinda hagati ya Suède n'Ubufaransa. Ariko imbere reka tuce tuja nyene kuri izo nkino ziza kuba uyu munsi. Igihe cy'isaha 1 Cote d'Ivoire irakina na Norvège, hanyuma isaha 5 Ubufaransa bukine na Suède. Urukino ruza gukurikirwa n'abantu benshi hano mu gihugu ca Suède, mbere n'abana bavuka mu miryango yamuka mu Burundi baravyuka bagakurikirana inkino za Suède. Rero ni ikintu ciza cane, reka turindire ingene biza kugenda. Mwibuke ko turi kuri Action TV special Coupe du Monde na Padre Belanov. Mwibuke gufyonda kuri s'abonner kugira ngo mubandanye mukomeza ino mbonesha kure yacu. Mwijoro y'uyu munsi twamaze gushika itariki 1 isaha 9 Mexique irakina na Equateur. Urukino ruza kuba rukomeye cyane. Equateur umugwi werekanye yuko atari uwo gutamundasa, n'umugwi waba Pacho waba Incapie umukinyi wo muri Arsenal. Isaha 12 RDC umugwi wa Chancel Bemba uraza guzokina n'umugwi w'Ubwongereza nejo. Turiko turahimbaza n'ukwikukira ku Burundi. Isaha 4 Le Lion de la Teranga umugwi wa Sadio Mane n'aba Ibrahima Sarr uzokina n'umugwi w'Ububirigi, umugwi wa Lukaku, Kevin De Bruyne, umwe afise amaraso y'u Burundi. Ego bazokina isaha 4. Turindire rero ingene Cote d'Ivoire, RDC na Senegal bazovyifatamwo. Mufate neza mu masaha uno musi ya Cote d'Ivoire Norvège, saa 5 Ubufaransa na Suède. Urukino riko ravuga ko byinshi cyane. Mwijoro twamaze kwinjira isaha 1 Mexique na Equateur, isaha 9 ku masaha Maroc yakiniye ko na
n'Ubuhoranzi n'amasaha agoye cyane isaha 12 ejo Congo umugwi wacu muri CPGL umugwi wacu muri East African Community uzogerageza guhagarika umugwi w'Ubwongereza kandi birashoboka hamisaha 4 Lyon de la Teranga ukine n'umugwi wa Belgique uko rero niko byifashe niko bimeze tubandanya himbaza intsinzi ya Maroc kuri twebwe twamuka ku mugabane wa Afrika tuyipfuriza gushika kure cyane ivyo rero biheze biteza imbere urukino biheze biteza imbere n'isanamu ya Afrika mwisi muri ya ntumbero yacu rero ya Action Vibes TV murazi ko twebwe tuguma mu ntumbero y'iteka ico no babwira kiguma kibereka ko inkino ziduhamagarira kurengera ivyo vyose bidutuma turabana nabi ivyo vyose bidutuma tutagwana mu nda tutakirana nk'abavukanyi umukinyi Stephen Stakio yatsindiye igitsindo Canada kizigenza wa Canada yavukiye muri Ontario muri Canada avyagwa n'abavyeyi bo muri Portugal bari bagiye kuba muri Canada baraheza bagaruka muri Portugal barakina mu migwi yo muri Portugal mbere n'ubu n'umukinyi yegukira FC Porto muri Portugal kiretse ko bamutijije Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2019 aca arahitamwo kuza gukinira igihugu c'amavukiro ciwe n'abavyeyi bari bavukiye muri Portugal bavuye muri Portugal baja kuba muri Canada barataha muri Portugal we warahitamo gukina igihugu c'amavukiro murumva umupira ingene utwereka yuko abantu turi bamwe tiyo tuvukira n'ibintu biryoshe cyane ibintu by'umupira uru rukino Maroc ije gutsinda Espagne abakinyi bamwe ba Maroc bavukiye bakurira abandi bagenda ari abana bakurira muri Espagne baraheza mu nyuma barahitamo gukinira umugwi wa Maroc ariko bakinye basonerana ego bahigana ubona ko ari urukino rw'abasore bafise imirya basekana ariko ko ari uguhiganwa wabona yuko bavyurana hakaba fair play yari nka derby n'abantu bazinanye uravye abanyamaroke baba muri Amsterdam ni benshi cyane abanyamaroke baba mu Bufaransa eka n'ahandi henshi cyane rero murumva iyo ntumbero itwereka yuko turi bamwe abantu bamwe n'abandi iki gikombe cyo kirabera muri Amerika ego kiko kirabera yo tuzi neza yuko politike yaho mbere no mwisi iri kiratangura gushaka kugara imbibe abantu birukanwa aho nyene muri Amerika haravugwa ingingo izotuma hirukanwa abanyahayiti benshi n'abandi banyamahanga bari bahamaze igihe bakorera twizere yuko bishobora guhinduka abantu bakikubita agashi ibyo arivyo byose intumbero ya Action Vibes TV igihe tubashikiriza special Coupe du Monde mwumve yuko ari ukukubwira ko ahuri wogerageza kubana n'abandi neza igihe urabizi inkino urabingene abantu mu bibuga usanga bariko baravyina tawanja wangura n'inkino z'urukundo n'inkino z'iteka mbere murazi ko abakiniza inkino n'abantu nk'abandi nico gituma duhejeje duhoza Deschamps mumenyereza w'Ubufaransa yabuze mama wiwe urazi urukino rwa Norvege siho yari yasubiriwe n'umunganizi wiwe no mu rukino guno musi uno mukinyi Gakpo Cody yarukinye umukenyezi wiwe aherutse kuburabuza nuvuga ko yagize fausse couche nico gituma yatsinze igitsindo agahakwa kurira araheza aragitura ubwo ruyoyagwa rwapfuye rutaranashika kw'isi none turahojeje abo bakinyi murumva ko no mu nkino umuntu aguma ari muri ivyo bigize umuntu
muri ubwo bubabare naho yari karakina umutima wari kumwe n'umukenyezi wiwe. Ego murumva tukaba tuzi ko Jeremy Doku wo mu Bubirigi yatashe kugira ngo abe kumwe n'umukenyezi wari karibaruka. Iyo byose bitwereka yuko inkino sa gace k'ubuzima karukwago ariko ni igice c'ubuzima bundi bifatanye n'ubuzima bundi tuzobigarukako. Uyu mukinyi Stephen Stakio yatsindiye Canada, abavyeyi biwe Armando na Esmeralda bahungiye muri Canada bagasubira muri Portugal, baherutse gupfa mu 2023 na 2024. nawe nyene ahejeje gutsinda warabonye yuko abatuye ico gitsindo. Murumva ko inkino ziheza zikaba n'akaryo kukwerekana uyo mutima ukubabara, abandi ari abawe ari abagenzi ari inshuti. Rero turahojeje abo babuze, turakeje Jeremy Doku yaronse ikibondo, impundu n'induru birajana. None niho tugejeje kino kiganiro cha Axia Vibes TV Special Coupe du Monde 2026. Mwari kumwe na Padre Belanov aguma bafasha kuronka amakuru iki gikombe n'icisi yose nk'uko muba mwibereye muri Amerika, Mexique na Canada. Mwibuke gufyonda kuri sabone, mufyonde, mu commenting, mu sharing. Ego hanyuma tubandanye dushigikira ino shene, ibiganiro bihaca byiza cyane. Ino nsinzi turayituye Justin Mugisha Umukutsa TV yaramaze iminsi muri Maroc, ndabatumira gukurikira ikiganiro kitubwira ubumenyi yakuye muri Maroc. Igihugu kirimo abarundi batari bake, cizemwe abarundi batari bake. Murumva ko gitsinze, natwe tubyumva mu mbere gifise n'imigenderanire myiza n'igihugu cacu. Aho rero mugira aho muba mwubahwe, tubandanye dukurikirana Special Coupe du Monde kuri Axia Vibes TV. Bye bye.